Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. guhimbazwa no gushimwa bibi by'umwami. Je voudrais encore ajouter quelque chose Nashaka kandi kongera en ikintu relation avec la sœur. ku biraba mushiki wacu na mwene data bavuzwe imbere y'igihe. Ni mushiki wa mwene data Kupfer yambwiye kwa Mungu izirishi yuko mushiki we atamerewe neza, yuko bishoboka ko ari mu bitaro kandi ko twategerezwa kumusengera, kandi nibyo dushaka gukora n'imitima yacu yose. Mushiki wacu Kupfer yarongeye ko ko adatahura impamvu abizera bategerezwa guca mu mibabaro nk'iraho. rimwe mu by'ukuri ntibiba byoroshye kwemera ko abizera n'abatizera bategerezwa mu by'ukuri guca mu bigeragezo bisa mu mubiri. nta nkeka twe twohitamwo ibitandukanye n'ibyo, kumbure twovuga tuti ko byose tuzobishyira ku batizera, hanyuma natwe tukareka abizera babe bidegembya. ariko ibyo ntibihuza no kugororoka kw'Imana. igihe cyose turi mu mubiri w'inyama uwo twagwiriyemo, dutegerezwa kwihanganira bimwe, dusaza mu buryo bumwe, tukacika intege mu buryo bumwe. bimwe niko bigenda ku ndwara, turababara, hanyuma ku iherezo urupfu narwo rututumbereye ko rukabona impamvu yo kudutwara, nk'uko bigenda no ku batizera. hamwe n'itandukaniro ko hari gusa hari amerekezo abiri atandukanye, kandi niyo tandukaniro. hariho itandukaniro imanutse cyangwa nduzi, nimba nk'ijijwe cyangwa nakijijwe, ariko ku biraba ibintu bya no ku isi twese duhura na bimwe, twese turasaza, twese turacika intege, twese tugira imibabaro imwe. ariko turabona yuko tukabibona gusa iyo two turasaza. iyo tukiri bato turazunguza umutwe tukibaza impamvu abantu bagwara, impamvu bazajya kuraba abakura amenyo. hanyuma iyo iminsi irenze igiye, imyaka ikagenda, twese tukacana inzira imwe guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma. ibyo nta kintu na kimwe bihindura. yego, kumwe umwe wese muri twebwe, kandi ni ukugororoka kw'igitangaza kw'Imana. Imana yacu ni Imana yo kwizigirwa, ni Imana igororotse, nta kundi kuntu yomera. Imana iyo yari ifise ingero zibiri zo gupimanya ibintu, none yoca urubanza gute? ntibishoboka. kumbe ndafise ikintu ushaka kuvuga uyu munsi ku bantu, kugira ngo abantu ntibahagarike umutima. hari ukuhangayika yuko hari ikintu gishobora kunshikira, baragaritse kuvuga ngo ikintu cyoshikira. murabizi neza ko hariho abantu bataragira ururimi rukebwe, kandi ibyo bikaguma uko gushaka ku iherezo. kumbure birakwiye ko tuvuga bareke umwami yabibashiriye uko, kandi harananditse mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwavuye ku musozi. umwami wacu aravuga muri Mateyo 5:10, kavuga ngo hahigwa abahamwa bahobwa ukugororoka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. 11 ngo muzoba muhiriwe igihe bazobatuka, igihe bazobahama, igihe bazobavuga ko ibibi byose bo bampoye.
Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans la détresse, car votre récompense munezerwe sera grande dans les mwitere cieux. hejuru kuko C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. impera yanyu mu ijuru izoba nyinshi ngo uko niko Il n'y a bahama absolument rien d'étonnant à cela. abavugishwa n'Imana imbere yanyu. Nta gitangaje rero muri ibi, ahubwo bifise umugabane muri ibi. Abantu iyo baba badushimagiza aho rero bariko kitameze neza hamwe natwe. Abahanuzi bose ntibatahurwa, barahamwa, batewe amabuye n'ibindi byose. Nta kundi kuntu vyogenda no kuri twebwe nimba tugendera mu makanda yabo. Et nous avons déjà tous entendu kandi twese twumvise kandi dusoma mu ijambo ry'inagamarara de la parole ijambo prophète que nous avons reçu ry'abahanuzi iryo twaronse Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa kabiri, afin que vous vous souveniez des paroles annoncées d'avance par les saints prophètes, kugira ngo mwibuke amajambo yavuzwe kera n'abavugishwa n'Imana bera, mwibuke n'icyagezwe c'umwami niwe mukiza cavuzwe n'abatumwa babatumweko. amen. Amen. Nous nous y tenons ferme. tubishikamako. Dieu a parlé par la bouche Imana yaravuze icije mu kanwa kayo abahanuzi bayo, hanyuma yagize abasabyi, yagize intumwa izo yarungitse, hanyuma isezerano rishasha ryaranditswe kandi kimwe gihuza n'ikindi ijana ku ijana. Uko niko dushimira Imana n'imitima yacu yose ko dushobora kujyana inzira y'intumwa n'abahanuzi, kandi ibyo n'umutima wacu wose kandi n'ubugingo bwacu bwose. Ce qui m'a particulièrement frappé ici lors de la lecture, hano tuko turasoma nikivugwa hano ijambo kibwo ku murongo wa gatanu, umurongo wa gatanu Petero en effet en affirmant cela kabiri gatatu umurongo wa gatanu, depuis les temps anciens kuko biyobagiza ibigirankana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi la parole de Dieu n'ijambo ry'Imana rikayiremera mu mazi au moyen de l'eau. Dieu peut et il le fait aussi. Imana irashoboye kandi iranabikora, irashobora kuvoma amazi menshi mu kiyaga les placer dans les nuages, ikayashira hejuru mu bicu hejuru yacu, hanyuma ikayagurisha mu buryo bw'imvura tutumvise na gato nyine bikozwe, tukabona gusa iyo iguye hanyuma tukanyagirwa. Ariko Imana ishobora byose, yashizeho ibigera ibyaremwe, ibyagezwe mu byaremwe byayo bice ku ijambo ryayo, ni gahunda kandi izo ni inzira z'Imana kandi biguma uko nyine. Nta munyabwenge n'umwe yoshobora gusobanura ingene ibyo bintu bigenda, ingene Imana ivoma amazi ikayavoma ku kwezi atari no ku zuba, hanyuma ikayamanura. Uko biri kose genda binezererwa kuko Imana irarengeye cyane nk'umuremyi. Iravuga kandi hano biranditswe ngo biciye mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana, mu bujambo ry'Imana harimo ubushobozi bw'Imana, kandi Imana yaravuze ibintu nabyo biraza birabaho, byategerezwa kubira uko nyine. Rero uyu munsi dufite iryo jambo nyine ry'Imana, aho rero ibyo yavuze bitegerezwa kubaho kuko biranditswe ngo biciye ku bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Ndiyumvira yuko intumwa yabivuze mu gice cy'Abaheburayo 11 ku murongo wa gatatu muri aya majambo. Abaheburayo 3:11 umurongo wa gatatu, que nous reconnaissons que le monde ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Amen. Amen. Abanyabwenge barafise ibyo basigura byabo, ariko abizera bafise urufatiro rwo kwizera. Turabizi yuko ikintu nticyaremwe n'ikindi kintu runaka, ariko ni Imana yaremye isi atakira kimwe ifatiyeko. Ubushobozi burema bw'Imana bwari mu ijambo iryo yavuze.
ngo icyo kintu ntikibeho icyo kintu kibaho icyo kintu ntikiseruke ikintu kiba ngaho nta jambo na rimwe ry'imana ryayigarutse ko ridakoze ibintu byose yavuze byarabaye ni bande babimenya abizera abatizera ntibashobora kubona ibintu nk'ibyo kuko bahaririza imana bahaririza imana bashimira imana imana ntigera ikwira mu ko babona ibintu kwabo bafise ibyaremwe atamuremye ibyo rero ntibishoboka ubwa mbere dufise umuremyi hanyuma dufise ibyaremwe bishingira intahe ubuhambazi bw'umuremyi amen ariko Pawulo yamaze kubyandika mu gice cy'abaroma rimwe ngo ntibahe icubahiro umuremyi ngo ariko barahumishijwe ngo bagaha icubahiro ibyaremwe hanyuma ku iherezo mu nyuma bo ubwabo bagashaka kwiyicubahiro turahuza byuzuye kandi tugahuza n'iryo jambo kubwo kwizera niho bitumenyesha umuntu adafise ukwizera ntashobora kubimenya ntashobora no kumenya imana ntashobora no kumenya uguhishurwa kw'imana ntashobora no kumenya umugambi w'imana aribaza impamvu imana yakoze ibi na biriya ikora biriya twebwe twibaza impamvu ibyo ahubwo turashima kubwo ibyo yakoze amen igihe muri data Branamu avuze ngo iyo abatakintu na kimwe cyari cyarahonye imana ntiyari gushobora kuba ihishuye igaragaze kamere kayo kumukiza ntiyari gupfa igaragaje urukundo rwayo akaca avuga yuko ibyo ntibyari gushoboka byose byategerezwa kugenda nk'uko byagenze abizera barakunda kwibaza impamvu ibyo byategerezwa kugenda nk'uko ariko si twebwe ni abatizera turashimira imana yuko yashyize ibintu byose nk'uko ntitwibaza impamvu byabaye tuvuga gusa ngo mwami warakoze ko wadukijije warakoze ko watugize ishamvu yawe Abaheburayo 3:11 kubwo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana en sorte que ce qu'on voit nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka rero imana ntiyari ifise ikintu iyo ifatira ko kugira ngo ireme ibintu ngo biboneke bwa mbere oya ariko imana yaravuze hanyuma ibintu biraza yaravuze ngo umuco nubeho umuco ubaho yaravuze ngo umuco utandukanye n'umwijima bigenda uko nyine ihamagara umuco ku murango ihamagara umwijima mu ijoro hanyuma iravuga ngo izuba n'ukwezi iravuga ngo ukwezi n'inyenyeri byake mu ijoro kandi biracameze uko nyine iravuga ati izuba ryake ku murango n'umuco waryo biracameze uko nyine gushika uyu munsi ibyo yavuze biraba ivuze ngo isi imeze ibiti by'ubwoko bwose turashobora kubona ingene byagiye biraba imana yaravuze ibintu birashika mubyumvire ko muyumvire ku bintu bitangaje bitandukanye biri ku isi yacu imana yaremye agace kose irema ibice by'amashamba irema ibice biri mu rubura ibintu byose bikwiriye kubaho kugira ngo bimwe bimere hano ibindi nabyo bimera ahandi kuri twebwe ntamera indimu ntabwo dukeneye ahubwo ibirayi nibyo bimera neza nimugende ariko nimugende ahantu hari amashamba nibyo namaze amezi 6 mu Buhinde nk'akarorero twaragiye gushika ahantu ataniterambere aritonye rihari ahantu hari hasi cyane ariko muri Cameroon hanyuma tunywa umutobe uva mu giti kiba ari ikigazi ushobora kuvumamo umutobe wacu hanyuma umuntu anywe ko uwo mutobe mu gatondo na saa sita no ku mugoroba aba ahagijwe neza arabyibuha nta kintu kiba wabuze mu mubiri ibyamwa byabyo biba biri ngaho urashobora kubyamura imana yitwararitse byose no mu bugaragwa ahantu hose ubu rero nimwumvire
que nous mettions les dushize animaux ibikoko des champs dans byo mu l'eau, ils ishamba mourraient mu tous. mazi Et si byopfa nous byose mettions hanyuma tous les dushize êtres vivants de ibikoko l'eau sur byose la byo mu terre, mazi ils tukabishyira mourraient ku isi tous. byose Dieu byopfa a créé les imana conditions pour yaremye qu'ils ibisabwa vivent kugira ngo là-bas, bibe et pour que les hariya animaux kugira ngo puissent ibikoko vivre ici. bishobore kuba hano. Dieu a tout ordonné. imana Qu'est-ce qu'il n'a pas yatondetse ordonné? byose niki kitatondetse yatondetse byose Et qui pourrait le modifier? ninde yobihindura canke ngo yobigira byiza gusumba Personne s'est ninde déjà manifesté. mbega uwo muntu aramaze guseruka ninde yobiteza imbere kamera neza umuntu nk'uyo ntabaho. imana créé de manière parfaite. yaremye byose mu buryo butunganye. Quiconque umuntu est wese déjà rendu à l'aquarium amaze kuja ahantu Eilad, borora mu mazi muri Eilad akamanuka izo ngazi akaraba ingene ibikoko byo mu mazi biba bihari ashobora gutahura impamvu mu byinshi banavuga ngo ibyaremwe byose mu ijuru no mu isi mu kiyaga no ku isi no mu kiyaga n'ibiriho byose ngo byashimiye byahiye icyubahiro uwabiremye. rimwe rimwe turiyumvira yuko ngo hari amafi atatu imwe ngo ni karpe iyindi ya gatatu nayo ukundi kuntu. oya hagarika, imana yaremye amajana n'amajana y'ibintu zitukura izirabura iz'ubururu iz'umuhondo byose urashaka kwibaza iyo ubonye ibyo bintu byose uratangara. wowe gusa kuririmba ukavuga ngo uri nkuru rero umutima wanje uraninahaza ngo uri kizigenza ahambaye ingene uhambaye. genda no mu itongo irimo ibimera murabe ingene ubwiza bw'amashurwe by'imana yaremye n'iby'igitangaza. ntigeze ibiganza ngo ivuge ngo ubu rero ngo biri hano. oya yavuze gusa ijambo hanyuma ibintu biraba kandi ibyo biranezereza. natwe rero tubaye mu munsi aho umwami azofata ububasha bwiwe. yahaye abantu igihe ego kugira ngo bagamburuke kugira ngo baganze ku isi mu nkomoko. umuntu yari yagenywe n'imana kugira ngo aganze kuri byose ibintu byose biri ku isi n'ibindi, ariko mu nyuma aragwa. icyo cyari icyago. ariko turabizi yuko imero y'inkomo y'intango iyo imana yari yarashatse izogarukana. aho rero ntihazoba hakiri amakanda na matonyi y'ibyo bintu byose. tuzoba mu by'ukuri turi mu kuganza kuzuye ubwo adamu yari afise imbere y'uko agwa, kandi tuba dusa n'umwami. turabizi twese. nsanga gusa ari iby'ubwiza birengeye cyane icyumviro cy'uko ibintu byose byaremwe n'ijambo ry'imana. icyo ni igitangaza. imana yaravuze ibintu biraza, kandi dutegerezwa kongera koko ibyo bishobora gusa kumenyekana bikabonekana bikemezwa gusa biciye mu kwizera. ukutizera guhariza imana uko kumeze kuba gushinze uko nta kundi kuntu byogenda, ariko kwizera minsi yose kubona ko imana ivuze iby'ukuri atakwihata. turashobora gushimira imana n'umutima wose. umurongo wa gatatu ngo ukwizera ko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'imana nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. turabizi yuko iyi si izovaho, hanyuma hazoza isi nsha, hazoza n'ijoro risha aho kugororoka kuzoba. hariho irindi jambo ku biriya bibiri riri mu cete cya mbere umurongo wa kabiri hano mu Baheburayo. havugwamo biraba umwami wacu ku murongo wa kabiri. Abaheburayo 1 umurongo wa gatatu ngo uwo kuko ari ugukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo, kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe.
ntiyabivuze gusa ntiyavuze gusa ijambo ry'ubushobozi ngo ahamagare gusa ibyo bintu byose ngo bize bibaho, ahubwo aranabishigikira. yashizeho ibyagezwe byiwe, hanyuma byose bishigikirwa n'ijambo ry'ubushobozi rivuzwe n'Imana. igihe ishobora byose ivuze ni ijambo ry'ubushobozi bwose ryo riba rivuze, kandi aho rero riba rifise agaciro mu ijuru no ku isi, kuri byose kandi mu bintu byose. twabonye ibyanditswe ku mwami wacu hano ku murongo wa 3 ngo ubu kuko gukayangana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo, ibyo bidutuma twiyumvira ego ku majambo Mwendata Branham yavuze. ntitwari kumenya Imana uko isa, Imana iyo ariyo, icyo Imana iri yaba itishuye ubwayo ngo twishurira muri Yesu Kristo. mu kanya gaheze nari mu biro niyumvira kuri ibyo. inyigisho ya mbere y'ubugugu yoba ihari yarashize ku isi ni inyigisho y'ubutatu. Imana ifite imitwe itatu, cyangwa Imana irimo abapersona batatu, ngo kuva mu bihe bidashira. ni gute bitatu bishobora kuba kimwe? abantu ntibanazi no guharura gushaka kuri gatatu, ariko ibyo ni biki? Mwendata Branham yabonye iki? yabonye ikibando gifise imitwe itatu, hamwe umugore nawe umwe aguma kubitwa icyo kintu, hanyuma akavuga ngo uwo mugore agaragaza ishengero, hanyuma bishikaho aregera imbere ngo imitsi yiwe igenda iba minini minini. mwese murazi iyo nkuru. mwebwe abashiki bacu abakunda gusoma, murashaka kumbwira ibintu byose Imana yasezeranije n'ibyo izokora. ndiko mbwira mwebwe ndi hano imbere, mwebwe abashiki banje abari bafite ikintu cyo gusoma. umunsi umwe nokunze kugira urutonde rwanyu. abashiki bacu nabo barafite ikibanda cyabo, ntimusuzugure, ntimubifate nabi. nashaka kubimenya iby'Imana yasezeranije, ibyo yamaze gusohoza hamwe n'ibisigaye bizosohoza. uyu munsi nasomye ugwete nk'akarorero. umugabo umwe akavuga ngo, akabwira abantu mu ikoraniro, akabwira icyo bari n'ibindi n'ibindi, ariko si amazina yabo avuga. ariho akavuga ngo niba bagwaye mu nda n'ibindi n'ibindi. hanyuma muri data akavuga ngo twari tumeze nk'aho menga ngo twatwawe mu mikoraniro rya muri data, ngo byari igitangaza. nanjye ubwanje narabaye mu makoraniro ameze nk'aho muri Oranje, i Brenda no muri Londres, hano na hariya. jewe uko ndabibona, ubwo bukozi, buriya bukozi cyari ikimenyetso cha Mesiya. nibyo Mwendata Branham yavuze, kandi yaranavuze ngo ibimenyetso bibiri bya mbere ngo biziganwa, ariko icya gatatu, icya nyuma, icyo Imana izokora, izosohoza, ko kitazoshobora ngo ntawe izoshobora kubwishurira ngo ibimenyetso gatatu gishobora kwiganwa. ubu rero hari abantu baza, umwe agahagarika umukogote, akazana ibintu akabikorera mu ikoraniro kugira ngo azane ibineza neza mu ikoraniro. turibaza niba ibintu ari byo kuri. ndibuka umuvugabutumwa umwe azwi cyane akomoka muri Libani, yari nawe yarumbirije Mwendata Branham. nanjye ubwiwe nari ndamuzi, naravuze ubutumwa mu ishengero ry'iwe i Beirut, hanyuma ni muri Libani, hanyuma mu nyuma yaraje muri Oranje. sindiko ndanegura, ariko ndababaza gusa ikibazo uko biri kose. inyuma y'ubutumwa yaravuze bukwe na bukwe, aravuga ngo mwe mu w'Imana agiye kuvuga ngo acije muri jewe, kandi ngo umwami ngaragiza guhishura ibintu byose biko biraba hano. kandi nivyo byabaye. ndibuka mu buryo budasanzwe ahantu hamwe yavuze ngo, aravuga ngo hano hari abantu bubakanye babaye cyane, kubera yuko umwana wabo yataye imuhira, ngo nta kimenyetso na kimwe cy'ubuzima kiri muri we guhera iyi tariki iyi n'iyi. hanyuma ibyo bintu arabivuga mu buryo bubabaje, ku buryo bw'uko
Et j'étais assis au bord de la chaise, attendant que ce homme dise, je demande maintenant ndindiriye ko uwo mugabo avuga ngo bakanye uyu n'uyu ndindiriye ko bahaguruke. narindiriye ariko narindiriye ubusa. hanyuma abantu baravuga ngo ubu naho hariho umuntu ngo agoye umushishito ngo umugore ashaje. naribwiye ati si hamwe nanje, nimba ari ikinyoma si hamwe nanje. nshobora kuja nanje, ndashobora kuza hano imbere y'abantu bashika nk'igihumbi, hanyuma nkavuga ibi nkavuga na biriya, nkabwira ikoraniro, abantu bose bagatangara ko dushobora ko twokubaka n'inzu ya kabiri. hanyuma jewe rero ndi umuntu yakomye amashi, abantu bakavuga ngo mbega mu gishobora ya gatatu muri twebwe umwami ngo yavuze. umwami ntiyari yavuze, ni abigana gusa n'abashukanyi baba bahagaze avuga ubutumwa, nta kindi byari ibyo. hanyuma muraza kuvuga ati mwita Frank ati mbega urafise uburenganzira bwo guca urubanza nk'uko nimwumvirize ubutumwa mu Mwete Branham, muzobona ko ntiyagereranije ikimenyetso ca Mesiya hamwe no gukira kw'indwara canke ibitangaza canke ibimenyetso canke uguhishurwa kw'ijambo canke ngo ukugurwa kw'imaterijwe ndwi. ariko mbega marayika yari yamubwiye gute? ngo uzohabwa ikimenyetso ca Mesiya, ngo ivyiyumviro vy'umutima uzobihishurirwa. naramaze kubivuga hano. marayika yavuze ijambo kurindi, avuga muri Yohana wa mbere, abibwira Mwete Branham, hanyuma anamubwira amwigisha yuko ibyo bintu nyine bigiye kwisubira mu bukozi bwiwe kuko byagenze kiriya gihe kera mu bukozi bwa Yesu mu Bayuda hamwe n'Abasamariya, ariko ntibyari bwawe mu banyamahanga, ko ubu naho ku iherezo ry'igihe cy'abanyamahanga bishitse, kandi ko ubu cya kimenyetso nyine cya Mesiya ko bwishuwe nk'ikimenyetso cya nyuma pour l'église. kwishengero. L'ange lui a également mentionné umumarayika yaranamubwiye Yohana igice cya 4, il lui a expliqué amusigurira yuko ari ikimenyetso aho imwemu zizotandukanira. bamwe bavuga ngo ni Imana, abandi bakavuga ngo ni Satani, bikabandanya. ariko marayika yaramubwiye yari yamwigishe kuri ivyo, arimubwira mu buryo bwa Bibiliya. ubu rero umuntu aza kubaza ati ego mbega ni vy'ukuri? ndashobora kubereka yuko igihe umumarayika atangaje ikintu nk'akarorero nka Gabriel cyangwa uwo ari we wese, abazi ibyo ari byo mu bwami bw'Imana, ntimukeneye kugira ubwoba. abazi n'ibyanditswe byera, ugomba kubabwira ibyo Gabriel yabwiye Yohana kiriya gihe kera. muri Luka 11:15 ku biraba Yohana, Luka 1:15, il ne boira ni vin ni boisson enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint. kuko azomukuru umunyonga z'umwami Imana, ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpemu yera uhereye kuva mu nda ya nyina. 16, kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana, azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima ya base n'iy'abana n'intabarigwa, azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko bururanye. Un peuple disposé. Amen. Amen. Remarquez-vous comment l'ange mbega murabona ingene umumarayika yamubwiye iyi nkuru, ingene yamubwiye inkuru nshasha, ingene yamubwiye ubukozi bwo Yohana yategerezwa gukora. jenga sinangaye yuko bifatiye kuri Bibiliya, ku bukozi bwa Bibiliya, ko inyigisho itangwa imbere yuko ubukozi butangura. none Mwete Branham yavuze iki? yavuze ngo ntibazobyizera. hanyuma inyishu iraza ngo ibimenyetso bibiri uzobihabwa nk'uko Mose yahawe ibimenyetso, kimwe hamwe n'ikiganza, indwara y'umurwayi izoboneka ku kiganza cawe, umurwayi azoshobora kuyibona, hanyuma bihanaguritse ku kiganza cawe, umurwayi azomenya ko akize. hanyuma marayika aramubwira ngo niwaguma uri umwizigirwa kandi uciye bugufi, hari ikindi kimenyetso uzohabwa, ni kuvuga ngo ivyiyumviro vyo mu mutima uzobihishurirwa n'ibindi n'ibindi.
Et c'est précisément kandi ceci ni icyo kimenyetso nyine que Frère Branham cyo muri Aburahamu a yasigura ko ari ikimenyetso cya Mesiya. et ni kandi Paul, ni yaba Pierre Pawulo l'avaient. yaba Petero ntacyo bari bafise. Je ne m'attends pas à cela. nanjye Je ne peux même pas siniteze m'y ibyo attendre, sinshobora car Dieu kubyitega n'a kuko pas besoin imana d'imitateurs. ntikeneye Dieu n'a abigana. besoin que Imana des personnes ikeneye gusa originales, abantu avec bameze des uko bameze originaux, bafise imihamagaro qui y'inkomoko poursuivent le ministère que Dieu nyayo a donné à bakajyana l'Église. ubukozi ubwo Un imitateur, imana un yatanze imitateur ishingiro. n'est pas un si original. uwigana si ikintu nyacyo. Il a dit. muri Aburahamu yarabivuze, Il a dit que le Seigneur yaravuze ou ko l'ange du Seigneur umwami cyangwa umumarayika dit que w'umwami c'était yavuze cyangwa la uwari we réprimandée ngo yaramukariye pour avoir parlé de ces ko choses. yavuze kuri ibyo bintu. hanyuma Oui, des ego personnes, on a trouvé des ugasanga personnes qui ont hacasangwa commencé à abantu l'imiter. nibo baciye batangura abantu kubyigana. Nous croyons oya de tout cœur turizera n'umutima wacu que nous wose avons reçu le yuko dernier signe twahawe du ikimenyetso Seigneur cya nyuma cy'umwami et que nous avons kandi ko reçu le twaronse dernier. ubutumwa bwa nyuma. Deux sont terminés. bibiri Nous n'avons plus byaraheze, à attendre turindiriye la pleine gusa restauration de tout ce ukugarukanwa que a kw'ibyuzuye initialement kw'ibyo placé imana dans l'Église. yari yarashizeho mu ntango mu Nous ishengero. sommes convaincus kandi que turemezwa Dieu ko l'accordera. imana izobitanga. Si je ne pense pas que je doive commencer à faire quelque chose ici. Et je ne siniyumvira yuko pense pas non plus que notangura kugira ikintu quelqu'un nkora d'autre ngaha doive runaka le faire. cyangwa ngo uwundi muntu atangura kugira ikintu atangura Plutôt gukora, que le ministère, ahubwo ndizera yuko le quintuple ubukozi ministère a reçu bukubye suffisamment de matériel 15 par bwahawe la révélation de la parole ibikoresho pour que chacun bihagije puisse biciye accomplir ku le guhishurwa ministère kw'ijambo que Dieu kugira ngo lui umuntu a wese confié. akore ubukozi Et c'est avec bw'imana une yamuhaye, grande joie kandi ni et mu une munezero certitude uhambaye intérieure no mu kudakekeranya que nous dushikamye mu publions mutima les prédications niho de dutangariza Frère Branham, que nous ubutumwa bwa distribuons muri la Aburahamu, nourriture, tukagabura que nous ibifungurwa proclamons kandi la parole tugatangaza du Seigneur ijambo jusqu'à ce qu'il- ry'umwami gushika aho jusqu'à azozira, ce qu'il gushika revienne. aho azozira. J'espère ndizigira ko que vous n'avez pas pris cela ibi comme ntimwabifashe direct à nko l'égard kunegura d'autres frères. ku biraba abandi bene J'aimerais data. beaucoup parler nokunze avec cyane cet homme kubwira que uriya j'apprécie mugabo beaucoup, uwo bien nshibagiza cyane, que je ne l'ai ariko jamais vu nubwo nigeze personnellement, duhura je l'ai seulement entendu. naramwumvise gusa Ou seulement tutigeze duhura entendu naramwumvise parler gusa de avugwa lui. naramwumvise J'aimerais avugwa. nokunze ko aussi assister à une telle réunion. kujya mu makoraniro Nous ne nk'ayo voulons en aucun cas que quelque ntidushaka chose yuko ikintu d'authentique soit discrédité. cy'ukuri Nous ne le voulons gishobora pas. guteshwa Seulement, agaciro comme ibyo je l'ai tubishaka, souligné, nk'uko une gusa imitation nabishimitse ko du ministère ukwigana très ubukozi particulier. ubukozi Je le budasanzwe, répète. ndabisubiramo, Le ministère particulier ubukozi budasanzwe concerné par les miracles, bwari les buraba signes, ibitangaza les guérisons, ibimenyetso et toutes gukira choses. indwara Le n'ibindi ministère bitandukanye. particulier, ubukozi vous l'avez budasanzwe vu dans le film, mwarabibonye Frère muri Branham, ya sanamu c'était muri Aburahamu yarahagarara ngaho ari umunyantege nke, impuissant, akavuga ngo nta kintu na kimwe ashoboye, nanjye ndi umunyantege nke nka mwebwe mwese. hanyuma umwanya ukaza akavuga ngo ubu rero nta muntu ashobora kwinyegeza, ubu rero imana byose bifise munsi y'ubugenzuzi bwayo. hanyuma akavuga ikintu, hanyuma nibyo twagizemo umwimenyerezo muri iyi minsi ya nyuma, kandi turabishimira cyane Imana. murazi ko nico cyatandukanije imwemu mu gihe cyo kwa Yesu. bamwe baravuga ngo afise Beelzebul, abandi bakavuga ngo nta na rimwe nta muntu yigeze avuga nk'uko avuga, abandi bakavuga ngo nta nkekana umuhanuzi, kuko ntitwigeze twumva ko hari umuntu yoba yaruguruye amaso y'impumyi, yavutse ari impumyi. amen. ariko ibintu byarabaye, ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso byarabaye, ariko ukwikeka ntibyari mu bimenyetso no mu bitangaza. naho harabayeho kunegura, ariko ce n'était pas des soupçons d'être ni de kwari connivence avec Belzébul, car le Seigneur connaissait et voyait clair dans leurs pensées. ku bya Beelzebul, kuko umwami yaraba neza mu buryo butomoye, akabara mu byumviro byabo, yababwira mu buryo butomoye, akababwira ngo ibyo muri ko muriyumvira mu mitima yanyu. hanyuma ntibashobora kubyihanganira, ntibashobora kumwihanganira. umwami yashobora kubwira Petero ngo uri Simoni, so wawe, izina ryawe
tu es Simon. uri Simoni, izina ryawe ni Petero, Ton nom sera izina ryawe rizwa Le nom de Petero, ton père est izina Jonas. ryawe Il irya so savait wawe tout cela. ni Et Yonasi. l'esprit pensait, Yarazi ibintu imaginez-vous, byose, hanyuma il ne umunyabwenge connaît wese même pas cet akiyumvira homme. akavuga ngo Puis ntanazi Nathanaël uwo mugabo. arrive et il hanyuma lui dit, Nathanael avant que akaza Philippe ne t'appelle, akamubwira ngo quand tu imbere ko étais sur Filipo le figuier, aguhamagara je igihe wari t'ai munsi vu. y'umusukoni Et nakubona. l'esprit dit, Hanyuma oh, umunyabwenge mon w'ibyanditswe akavuga ngo Qu'est-ce que ça mana yanjye signifie? ibi bisigura iki? Mais ariko c'était ça les points. ibyo nibyo Il dit à byari la ibintu femme, nyamukuru. puis, akabwira uriya va mugore chercher ton mari. Et elle dit, kwiriba ngo je n'ai genda pas de urutore mari. umugabo wawe. Tu en as akisha ngo nta mugabo cinq. mfise. Et akavuga celui ngo que wagize tu as maintenant batanu n'est pas ton mari. n'ufise umunsi Oh, umugabo elle wawe. dit, nous akavuga ngo savons que lorsque turazi le yuko Messie igihe viendrait, Mesiya il nous azoza dira toutes azotubwira ces ibyo bintu choses. byose. Et none qui tu urinde es? wowe urinde Qui es-tu? urinde Il dit, akamubwira je le ngo suis, moi qui ni te jewe parle. niwe muvugana. Fin. Biraheze. Plus de questions. Nta kindi kibazo. La cruche. Indobo Pour puiser l'eau. yo kuvoma reste là. amazi igumye Et aho lui, dans la yirutse mu vie, gisagara il dit, avuze ngo j'ai nimuze trouvé, murabe j'ai trouvé, umuntu n'est-ce pas le nimuze Messie? naravye nabonye mbega si C'était le Mesiya signe du Messie. cari Et ikimenyetso vous ca l'avez Mesiya. entendu dans presque toutes les mwarabyumvise mu prédications butumwa de bwose frères bwa vraiment Mutaburanamu commençaient les services igihe yatangura de ubukozi bwo guérison. gusengera Cette abagwayi manifestation cyangwa du kugaragazwa don de ce kw'iyo ministère mpano particulier avec Dieu. y'ubwo bukozi Doit budasanzwe vraiment bibaye j'avais parfois ndavyatura pensé, tu aurais nuguruye pu umutima mu t'épargner buryo cela, car lorsque l'on traduit bwidegembya de nombreuses nariyumviriye kenshi prédications, navuga on ati trouve toujours la même introduction. wokwiye ibyo kubyizigageza Toujours kuko ibi la tubisanga même mu butumwa chose. kenshi iyo Pourquoi la turiko même turasobanura chose ubwo sans kubera ko cesse? imbega ibintu Il biguma bigaruka prêchait dans buri gihe différents bigaruka endroits. kubera iki Il kubera devait yuko chaque fois yavuga ubutumwa ahantu établir hatandukanye d'abord le ubwa mbere fondement biblique yateza afin que gushyiraho les gens urufatiro qu'ils rwa n'avaient bibiliya pas kugira ngo affaire à abantu un bamenye homme yuko qui devinait, batari kubavugana n'est-ce pas, n'umuntu qui disait ariko aratomboza parfois vrai ou parfois uwo rimwe rimwe yavuga non, ego ce canke n'était oya pas le oya cas. ukuzi uko C'était un byagenda ministère ahubwo dont Frère bwari Branham ubukozi pouvait dire, ubwo muri si Branham un yashobora kuvuga homme ngo peut se présenter nimba hari sur la umuntu terre yoshobora et kuza hano dire ku que isi ce qui akavuga lui yuko a été dit n'était ibintu pas vrai. byavuzwe bitari Alors, iby'ukuri ça veut aho dire rero qu'il est biba un bisigura faux yuko ari umuntu prophète. arimo Il araduka s'agissait inyuma vraiment de byari ce bijanye ministère mu by'ukuri ko infaillible bwari de ubukozi Jésus-Christ butananigwa en tant que butihenda signe bwa Yesu du Kristo Messie nk'ikimenyetso dans l'Église. ca Mesiya mu ishengero sur base de bifatiye laquelle kuri ubyo les hommes abantu pouvaient fonder la bategerezwa décision. gushingiraho ingingo c'est là. zabo aho Oui. C'était là le aho point. aho niko gace ne pouvaient pas niko comprendre. gace batashobora D'autres. gutahura abandi Oui. On a naturellement pensé, yego ah bon, bariyumviriye essayons mu ça buryo aussi. busanzwe ati gerageza ibi nabyo Nous allons essayer aussi. natwe tugiye Oui, c'est kubigerageza ce qu'ils font. kandi nibyo bakora Nous n'allons pas l'essayer. twebwe Nous n'allons pas twebwe l'essayer. ntitugiye Nous kubigerageza twebwe turazi ce que Dieu a promis. ibyo Imana yasezeranije Il a promis qu'il devait envoyer yasezeranije un yuko prophète, izoreka umuhanuzi mais il a aussi ariko dit yaranavuze que tout comme yuko nk'uko Jeannès et Jean-Bref Yane na se sont Yambure levés, des gens bahagurutse se lèveraient abantu aussi dans les bazohaguruka derniers nabo mu minsi ya La nyuma question est toujours ikibazo la même. minsi Où yose ni appartient kimwe quoi? mbega Dieu, ibi biba par Dieu, ifite umugabane mu biki Nous nous sommes donné imana la bice ku mission mana de ne rien ku bw'imana twihaye igikorwa que la cyo proclamation kuba biblique twahawe igikorwa cyo kuba atakiri et ikintu de tugaragaza ne pratiquer kiretse que ugutangaza ce qui est dit. ibya bibiliya Tout doit no être gukora gusa conforme aux ibihuje Écritures. n'iby'imana nous igomba sommes reconnaissants ibyo byose bikaba bihuje n'ibyanditswe qu'il byera nous a turashima secourus yuko yadutabaye jusqu'à ce jour. gushika kw'ino saha wie oft mich die Ungeduld À votre avis, combien de fois mwebwe uko l'impatience mwiyumvira gagne? mbega ni kangahe ukutihangana bikunda kudufata Et ce n'est pas seulement vous. si mwebwe gusa Et moi aussi, na je jewe sens parfois très, rimwe très rimwe mal. mba niyumva nabi Mieux vaut attendre. ariko ni byiza kurindira ni byiza kuguma ducereje gushitsa aho imana igira icyo ikora Et alors, aho nous rero avons encore assez de temps pour aller de l'avant. turafise avec le igihe cyo kugenda imbere tujyanye Alors, n'umwami ce ne aho sera rero plus, oui, un essai. ego ntibizoba ari ibintu byo kugerageza hat einen Fall genannt in der Versammlung und ich war zufällig der Übung. J'ai traduit quelqu'un. nasobanuye umuntu Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. sinzi nimba naramaze kubivuga Il a hano mentionné avuga un cas dans une assemblée, ikintu cyabaye mu il était ikoraniro justement le traducteur. ni jene ko naramusobanuzi Et il hanyuma a parlé d'un homme avuga qui devait umuntu avoir quelque yategerezwa chose. kuba Et afite un ikintu homme ne s'est runaka pas manifesté. hanyuma uwo muntu ntiyaseruka Mais une femme ariko s'est umugore manifestée. aba ari Il a waseruka dit, hanyuma cela aravuga peut ati aussi- il peut aussi s'agir d'une birashobora femme. kuba ari Bien n'umugore sûr, j'étais hanyuma koko complètement aho rero bouleversé. nari mpungabanye J'ai déjà expérimenté certaines choses hari ibintu bimwe bimwe personnellement. ubwanje nabayemwo hanyuma Je me suis fait ma propre opinion. naragize icyumviro Mais canje kuri je ne veux ibyo pas refaire ariko ce que sinshaka j'ai fait aujourd'hui. kubikora Et ibyo être nakoze aussi critique. uyu munsi Au contraire, ngo nous voulons tout mbe laisser ndiko entre les mains du Seigneur negura et il fera ndagomba tout ce qu'il faut. ahubwo turashaka Il byose nous kubireka mu permet biganza de ce by'umwami qu'il travaille azokora pour notre ibikwiriye bien. Parfois, nous ne le comprenons pas, mais c'est arireka ibiba bitugirira neza rimwe rimwe tubitahura ariko biba birimo twe dushobora kubitondeka ariko we yamaze gutondeka byose kandi aravuga ngo ibyo bigize umugabane muri gahunda ihambaye y'imana mu minsi ya nyuma nde yifuza ko imana igira ikintu
ikintu ikora véritablement parmi nous, mu by'ukuri hagati muri twebwe. à travers Amen. nous aussi, kandi biciye no kuri twebwe igihe kirageze. ninde yiteguriye à aimer les uns les autres, gukundana bamwe ku bandi, mu by'ukuri kugaba kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'umwami. que chacun puisse buri simplement wese ashobore regarder gusa chacun kuraba librement, uyundi ouvertement, yidegembya mu buryo que l'amour bwugurutse, soit authentique, urukundo rube que la foi nyakuri, soit authentique, que tout ukwizera soit kube ari authentique, ukwizera que nous kuba ayons kuri un seul visage, byose bibe iby'ukuri, oui, tugire avant et mu en maso arrière, hamwe imbere nous n'inyuma, disions à chacun en tubwirane face umwe ku nous wundi dirions, ibyo twovuga même derrière son dos, turi n'inyuma que tout, vraiment, tutari tout kumwe, soit ego by'ukuri byose avec bigakorwa sincérité. mu kuri k'umutima. Et là où kandi nous voulons pas ahantu dire rero quelque chose, tudashaka kubwira ikintu nous faisons runaka bien de nous taire. twogira neza Et Branham kwinumira. a aussi muri dit, Branham nawe il y a yaravuze ngo suffisamment hariho de ibintu bonnes byinshi choses à bihagije dire byo de kuvuga chaque ku muntu personne. uwo ari we wese, des choses ibintu qu'on peut mettre en valeur. dushobora Il n'est gushyira pas mu nécessaire gaciro, de mettre en avant ntibihagije gushyiraho le petit nombre de choses utuntu mauvaises. twinshi tubi Et si nous imbere sommes honnêtes, tukadushyira imbere tubaye imvuga et que kure, nous hanyuma regardons les bonnes qualités tukaraba de imico nos frères myiza et gusa sœurs, ya bene data alors, na mon bene Dieu, data bashiki bacu, nous pourrions aho rero en parler mana pendant yanjye des heures. twovuga amasaha. Et si nous nous efforçons de trouver quelque chose ariko à reprocher, twihase kugira ngo tubone ikintu Alors nous avons cyo kugaya, des heures naho dufise amasaha avant nous, avant de imbere trouver yacu, quelque chose, imbere y'aho tugira ikintu et le tubona, temps est perdu. kandi igihe tuba Alors tugitaye. nous ne voulons même pas le faire. rero ntidushaka no Nous kubikora, voulons utiliser notre dushaka temps gukoresha umwanya wacu pour voir le kugira ngo bon, turabe iciza le bon côté, iciza uruhande rwiza mu umwe ari we wese en parler. aba ariko tuvuga. Et je l'ai déjà dit. naramaze quelque part, kubivugana si quelqu'un runaka, cherche umuntu absolument quelque arondeye chose de ikintu négatif, kitameze alors neza qu'il se regarde dans les miroirs. niyirabe mu cirori, C'est probablement en lui qu'il trouve muri we le niyo mieux et yobibona le plus neza, rapidement. akanabibona mu buryo Quelque chose bwihuse, sans avoir à chercher longtemps. ikintu atarinde kurondera umwanya muremure. nimba En fait, déjà où c'est. Chez les autres, nimba il azi doit aho encore biri chercher. ku bandi uraja kurondera, ariko kuri wowe ubwawe uba uzi neza aho biri. Cela lui évite de perdre le temps. ibyo rero tureke kuta uwo mwanya wo kurondera. mbese Je ne le bimeze dis pas pour plaisanter. ibyo muri uwo mwanya wo Je le dis kurondera, avec toute la ibi sincérité et sinabivuze j'aimerais kugira que ngo cela ntwenze, soit pris ndabivuze avec bivuye ku nous, mutima mais kugira ngo au sérieux. ibi bifatwe mu Arrêtons buryo bwo vraiment twenzwa, tout ariko ce qui gutwenza pourrait ariko mubifate nka nkama. Rappelons-nous duhagarike que nous ibintu sommes byose les bishobora membres kugira du nabi, corps, que nous tumenye avons twige ko été turi assemblés, ingingo z'umubiri umwe, que nous tumenye ko appartenons twakoranijwe les uns hamwe, aux autres, tumenye ko que turi bamwe un membre turi bamwe ku b'abandi, turi bamwe ku b'abandi, tumenye ko urugingo rumwe rubabaye tubabara twese. nimba utabyiyumvamo iyo urugingo rumwe rubabaye ariko tutameze neza, nimba umwe ababaye hanyuma nawe ntubabarane nawe ariko tutameze neza, utegereza kubabarana nawe. iyo nkubise ku musumari ndabyumva no mu ino ryanje, nduza ikirenge cyanje nkaraba kuko umubiri wose wababaye. iyo urugingo rumwe umubiri wa Yesu rubabaye, umubiri wose ingo zose zirabyumva, zose zikabarana n'uwo mubiri. iyo umubiri umwe wubashwe, zose zirubahwa zikanezerwa, atari kugira ishari, atari ibintu nk'ibyo, ariko umunezero w'ijuru kuko ibyo Imana yakoze muri twebwe, izina ry'Umwami rihimbazwe. Amen. turahaguruka kugira ngo dusenge. nanjye ndakubwiye ngo urakoze n'umutima wose kubwo amahirwe ahambaye ayo tutazigera na rimwe dutahura, ko dushobora kwicara ku birenge byawe, o mwami, nk'abigishwa bawe, nk'abigishwa, atari nk'abantu bazi neza, ariko nk'abantu bashaka bipfuza kwiga. warungitse umwigisha mwemu yera, yafashe ijambo ry'ububasha rikomeye, yariduhishuriye, yaradusize, yatwuguriye amaso, yatwuguriye imitima, kugira ngo dushobore kubona, twumve kandi twizere. Amen. mwami mukundwa, twanatahuye ikimenyetso cya Mesiya, waragitanze kugira ngo ubwoko bwawe bushobore gufata ingingo. ni ikimenyetso cyaharirijwe kuri bamwe,
Il a relevé pour les autres. kuri bamwe Il les a fait trébucher. yarabahagurukije abandi yabatumye batembagara kuri twebwe mbega twohindura kweki kuri twebwe yatubereye umugisha haleluya umugisha uhambaye yaba gusa twomenye ko hari abavuga butumwa benshi ariko bo tuzi ko hari umuntu w'Imana umuhanuzi yasezeranijwe mu mwemu no mu bushobozi bwa Eliya kugira ngo agarukane imitima y'abana b'Imana mu kwijambo y'abadata b'intumwa kugira ngo ategurire umwami ubwoko bururane ngo ahishure amabanga yose kugira ngo asangangure imigenzo yose kugira ngo atangaze yuko imigenzo yose ataco kimaze ashireho ijambo ryahishuwe nk'irifise inkomezi kandi rihata mwami mwizigirwa muri iyo mvugo nyene ndagusabye kubwo ikintu ca nyuma igiteje ikibazo gikomeye ndagusabye ngo ugihishure ku ishengero ryawe ryose bene data abahatiwe ngo basubire kubaka basubire kurongora ntibasubire kubonekana nk'abahukaye imbere yawe iryo jambo kwahukana ntiribeho mu majambo yawe ntiribeho na gatonyi turagusabye mwami ngo ukureho iyo micafu ukureho izo soni uduhe ukumurikirwa byuzuye kugira ngo tumenye ngo ntidusubire guca urubanza hamwe n'ingero zibiri zitandukanye ntidusubire guca urubanza ngo cyangwa tuvuge uko twumva ibintu mu byumviro byacu ariko dushimire Imana yuko yatuziganije mwami udufashe muri byose dukuye ibirato byacu kuko tuzi ko wavuze ntitwemeye ko abantu basuzugura ibyo wahishuye n'ibyo wavuze mu kwera kwawe abantu bose baceceke kandi wewe gusa aba ari we ushobora kuvuga mwami uduhezagire twese turagushimira kandi kubwo intahe cyane ku byo mwene data Schmidt yavuze hano ingene yararengewe no kumva no kubona ingene ababaye rimwe hano ingene bameze abumvise ijambo abaryemeye ataguhata hanyuma bagashobora kuvoma umugisha ufatanije nabyo bimere uko no kuri twebwe mwami utanga ubuntu kugira ngo umutwaro wose ukugwe kuri twebwe kugira ngo dushobore kumva ijambo ryawe turyizere kandi turigiremwo umwimenyerezo ibyo wavuzemwo mana yizigirwa twishize mu buntu bwawe turagusabye kandi kubwo umushiki wacu Kaufman mwami umukoreko mwami wizigirwa urabona ubwizigirwa bwa bene data bakundwa bakupferi urazi inzira bariko baracamwo ntibigera basubira inyuma mu gutanga amahera namwe baba bari ngaho gihe cyose bari ngaha mwami uriya mushiki wacu w'igiciro kapferi ababajwe cyane mu mutima wiwe afise ibibazo byo guhema mwami mbega si wewe wahumekeye imwe y'ubugingo uyuha umuntu urashobora gukora ku buryo bw'uko umutima ukora mu buryo bwuzuye kandi amahaha nayo agasubira gukora mu buryo bushasha nk'uko bikwiye kandi nk'uko bikwiriye wowe waremye umuntu mbega ntushobora kumuvura mbega ntushobora kumukora ntushobora guhinduza igihande mwami urabishoboye kandi turagusabye ngo umukoreko kandi ubukize biciye ku bushobozi bwawe ku bw'icubahiro n'ubwiza bw'izina ryawe haleluya
haleluya mwami mukundwa tukuzaniye kandi n'indi mitwaro yose o mana turagusabye ngo ubane natwe muri iyi weekend o mwami turakwishikaniye urazi ingene niyumvira rimwe rimwe mu bugorwa bwanje ingene mba niyumva n'ingene ntagishaka kuvuga ubutumwa o mwami umbabarire ego uguharira kose ume kubona ko wagarutse i Siyoni ko ishengero ryawe byabaye urusengero rwawe mu buryo bushasha ugubayemwo aho uganza aho ukorera uhezagire mwene data mukundwa mwene data Rusi uhezagire bene data Boss abafise ibikorwa bakora hano mu ikoraniro mwami uduhezagire twese mu butunzi bw'ubuntu bwawe kandi uduhe imitima yizera ni ukuvuga ukwizera ko uzokora ibyo wavuze bidukorekera uko nk'uko ijambo ryawe rivuga haleluya ishimwe n'icubahiro b'iby'izina ryawe ryera amen amen.